Entertainment numwe mu bantu Israel baciye muri vyinshi no musinimba tubona ageze ahantu uko no mujene Israel aba yarakoze no mujene aba yarakoze nabonye yarasinishije umukobwa yitwa Tasha Oda urabona yuko ari karagerageza kumumenyekanisha aha na hariya kugira ngo ashobore kumenyekana mu biteramo bitandukanye. Ni Alvin Smith akubwira ati inka la vache inka ikuga ariko kandi urabona yuko ariko na managinga neza uno Tasha Oda akakubwira yuko uno Tasha Oda asanzwe ariko Alvin Smith asanzwe amufasha. Alvin Smith akubwira yuko abona kure cyane uno mwigeme Tasha Oda. Kandi warabonye ko no muri Dunda na Buja FM yamamagara performing. No mu Rumonge yaramuzanye. Nivyo. No mu Rumonge yaramuzanye vyukuri uravye ingene Alvin arekana mumenyekanisha no mwigeme. Hamwe no mwigeme yo mu Deseve. Yo bamukoreye nabi cyane kabisa. Yo bamukoreye ikintu. Nibaza yuko vyogorana kwa Alvin yosubira kandi gusupporting undi muntu. Ariko nabonye mu makuru ariko aratrendinga kuri Alvin uko Alvin yaramaze gutandukana n'umufasha wiwe witwa Nirna kubera Tasha Oda nyene. Sinibaza yuko ari ico kuko ku munsi wejo ngavyo abibabaje pombe kuko cyo ku munsi wejo Alvin yaranditse abicije ku rubuga rwiwe yanditse ati nabonye abantu baguma bambaza ibibazo byinshi kuvyerekeye mariage yanje, please notez bien Nirna nitukiri kumwe rero ivyo akora vyose nibindaba kandi nimugume mu ntaginga ku mapost yanyu murakoze. Nirna yakora iki? Nibaza yuko abantu benshi aramaze iminsi bataginga Alvin peut-être ku bintu vyiwe na madamu wiwe ariko Alvin ku munsi wejo yarashoye gutanga umuco aravuga ati abantu benshi amaze iminsi bambaza kuri mariage yanje nashanda babwire yuko jewe n'umuntu wahoza ari umufasha wanje tutakiri kumwe nihagira umuntu aswa kandi kuzarantaginga ku mapost avuga kuri ivyo bintu ndatanze umuco kwi kurukuru nyuma yo kuzuza messe des officiers Kigingi nondwa rafata rutemikirere yerekeza ku mugabane wa Amerika agiye kunezereza abantu mu bisagara bitandukanye harimwo igisagara ca Phoenix n'ibindi vyinsi kandi bitandukanye. Urugendo ruzomufata ukwezi kurenga ari muri Amerika. Kigingi abandanya kuba akarorero keza ku gihugu c'u Burundi. Kigingi abandanya gucira inzira abazeni batandukanye bafise impano. Ibi bije nyuma yo kuzuza messe des officiers abantu barenga 10,000 muri Kigingi Summer Comedy hari genekerezo rya 15 za kuno kwezi hari ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Kigingi arafata urugendo muri nondwe igenekerezo ya 25 niho bitegekanije yuko agenda muri Leta Zumwe za Amerika azari ku munsi w'Imana. Kandi tumusabire ku Imana azogira ikiganza ciza, Imana izo muzigame muri Leta Zumwe za Amerika. Nabonye ndafise n'umuniyesi ari hajya yitwa Bajunette sinzi ko muzi Bajunette yamyarambwira ati ebana ino abarundi turashushe sana tuzoza gushigikira Kigingi ku bwinshi. Ego vraiment bizogenda neza. Kigingi ndazi yuko azoserukira Burundi neza hariya muri Leta Zumwe za Amerika nkuko yanavyemeye imbere y'umukuru w'igihugu yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo kundishe aba diaspora, kundishe abanyamahanga, kundishe abarundi baba hanze igihugu cyacu ciza c'u Burundi mu kukivuga neza no mu kugikorera. Yes, runo rugendo rwa Kigingi yerekeza muri Amerika sijambere agiye guserukira igihugu Europe. Aramaze kugenda mu bihugu bitari bike, yaragiye Canada, ubagiye kuja muri Amerika
n'urugendo abarundi dusigaye no twosigarana iki canke twokwigira kwiki? Kwiga tuguma twiga kandi urumva ni mu myaka yahera mu myaka 3 4 5 vyari ingoma cyane kuronka visa ku mu artiste, vyari bigoye ko umu artiste wo Murundi ashobora kugirirwa confiance ati naza teramishe abantu baba diaspora canke abanyamahanga, ariko urabona yuko ubu biroroshe kugira tourne muri Europe, muri Amerika eka n'ahandi, kwa pano muri Aziya kabisa. Ni ikintu rero cyo kushimira Imana kitwigishe yuko umuntu wese adakwiye gucika intege, atakwiye guhagarika, atakwiye kuba découragé. Ni kwama tuba courageux sana kubera ko ejo ni heza, ejo ni heza kabisa, kandi ngo ejo ngo harakaka. Ejo harakaka. Ejo tubandanye dupambana, tubandanye dukora, baguca intege uvyima amatwi. Yes, nuko yemeze kuri kiginga, ariko kubandi baririmbyi bazogaragara ku mugabane wa Burayi nuko Adojo San tariki ya 31 azo ari mu Bubirigi ahitwa Blue Bruxelles, aho azo ari kumwe n'abandi ba artiste bakomeye bo ku mugabane wa Aziya ku bisaha 5 z'ijoro. Ni igiteramo cyateguwe na Fusion Event, niyo show ya mbere Adojo San agiye kugaragaramwo hariya mu Bubirigi. Ni ikintu ciza kandi kizima. Belgique agiye atwaye amahit menshi ziyaza Simbirako, agiye atwaye izi za Legela, agiye atwaye indirimbo nyinshi gose abarundi bakunze, aba diaspora ba followinze baravye. Nibaza yuko rero azoca gikorerako kabisa, tegure neza performance yiwe, apanga karere kugira ngo azokwandikishe amateka, CV igume, kuko nuko nyene bitangura, kuko pa ya mbere ni ibigoye ngo bitangura gahoro gahoro, kandi yarabitweretse ko bishoboka. Hano mu gihugu ciwe cy'amavukiro igihe twaduga Ingozi, mwarabonye yuko igitaramo ciwe cabaye réussite, cagize réussite dasanzwe, biragenda neza. Nibaze ko no muri Belgique rero hatatuangusha. Yes, cyandamutse abantu bitwa babigana Alvin bariko barafasha muri kino giteramo Adojo San azogaragaramwo. Bigana sanzwe ari mu Bufaransa, ariko kubandi barundi bagiye kugaragara hanze igihugu, Sadbi azwari mu Bubirigi tariki 5 z'ukwezi kwa 10, azari kumwe na Kitoko kuva mu Rwanda, Kebi Boy kuva mu Burundi ariko asanzwe ari ku mugabane wa Burayi, DJ Saido n'umurundi ari mu Bufaransa, DJ Miki n'umurundi ari mu Bubirigi, MC Elisa n'umurundi ari mu Bufaransa, hamwe na MC Ami Pro umurundi ari mu Burundi. Tariki 5 z'ukwezi kwa 10 ahitwa Blue Bruxelles mu Bubirigi, naho nyene Israel amateka arandikwa, amatike yamaze gutangura kugurishwa. Ni giteramo cyateguwe na GC Entreprise isanzwe irongowe n'uwitwa Jean Claude, bakaba ariko bafashwa na Frank Pro muri promotion n'ibindi patachimbika. Igiteramo kizoronka abantu benshi kuko cyateguwe umwanya munini, amezi 2 tukivuga. Ego hama kandi urabona yuko barabitegura bimwe bidasanzwe. Amateka mwakoze hano mu Burundi mu ma evenement, n'amateka yagaragaye yabonetse, hama umugiriwe ubuntu niba kwe kuronka iyo visa nubwo butumire, biba ari ibintu vyiza cyane kandi ni opportunité. Ukonzi Satbi Saturama Baf, ukonzi ya Mipro, ni opportunité badashobora kugisha, badashobora gufata minenego canke kunegrisha. Bateza gukora ibishoboka vyose kugira ngo bakuremo umusaruro mu giteramo ca Belgique.
hace havuka ico muri Sweden havuke muri Denmark na Suisse n'ahandi no mu Bufaransa kabisa kandi birashoboka kuko akarere muragafise yego yes nuko bimeze rero tugaruke ku biteramo bizoba hano mu Burundi naho tariki 30 z'ukwezi k'umunani hariya kuri departement ahasanzwe habera inkino za basketball hagiye kwandikwa amateka n'umugwi ndangakaranga inahemuka Israel ubona yuko ku mpande zose imyiteguro igeze kure ndetse tugiye no kumenya vuba aba artiste bashobora guperforminga muri kino giteramo itike yo kwinjira twaramaze kwimenya mbega umuntu ashobora kwinjira gute kugira ngo ashobore kuza mu giteramo ku munsi wa gatano bazogaruka no muri Buja FM kugira ngo murabizi ko hariho partenariat association club culturel inahemuka hamwe na Buja FM Buja group ku munsi wa gatano niho rero bitegekanije yuko baza kulansa aho amatike umuntu wese ashobora kuyakura n'amareservation ukungene ushobora kuyakora nivyo hari abashikira les présidents bama agence nkuko twabibonye Jean-Claude asanzwe ari directeur des opérations hariya muri BCAB yamaze ku bookinga table ya 1 million twarabonye aba ba Pachis Papa Magari uyo ninde ya bookinze table yo miliyoni ninde suwega sumwe gusa yo les ipo hoho ama table ni nkata les ipo basket oh yeah aba boss les ipo mve nama avance ba kare nana Israel aba boss kubera kutabambrancha ko nanje tumenyane none gamutamba uteramira hegami weje ndakeka yuko teramira muhira sinigera nsohoka mungagara yego vrem quartier 8 sinigera nsohoka kukabarabara ka nashimye kuvuga kwa komine aya numvise ngo nanuze ya patiri mukuru Igbana asikaba muri ibyo bice by'iwanyu igaba munsi aba abepfu igaba kujya komine umanutse aba muri 9 pompon aba banuze aba Gaeta ninde uyu wa nyene Tagata nawe nzi vrem Pachisi nawe nzi Pachisi aba mu Kinindo Papa Magali aba Magalumo kuri TikTok oya Papa Melody baje bava muri ntuze bize Hollande oya nawe nzi vrem ba kuri ntwarane okay basi kafa Volcano none si crew yabo ndamuzi kubera kafa turamaze kuramukanya hama Berti oya babika oya nyine beta gas oya vrem ubundi none mbazati amipro ubayeho gute yewe gaye aba n'abantu kuye kumenya n'abantu bashigikira ugwaruka n'abantu kugusapotinga akariyoni aka 500,000 kugwifa amayinite ya 500,000 c'est rien man none Israel nk'uko nkeneye support ni wo bambrancha ko mana yanje we yo urama nimero cyangwa uranshikana ndagushikane c'est mieux mani guhumugisha ndakurondere sangapi papa turabe nkajyana ukene support iki itike canke oya turabivuga na orantene logement nukuri man aba vraiment ndagusavye uzobagira abagenzi kandi bariko baratwumviriza ndabigutuye babwira ati ame prasha ko muramukaye ena baramutse gusa n'urupaso oya hama naho bandamutse sisano yego vraiment ushaka ko bakora mutse gute bandamutse nyene bandamutse cyo ni kirundi bandamutse nyine bandamutse nukuri vraiment reka ndagwe nka karorero ebana muri inahemuka igiyungura bayi festival ama reservation ko arakogwa kuri departement oya vraiment ni atari bararaba rero banyongereye babwira ati ami promo mwongere reservation nyinshi oya bazofuma bashima muri evaluation oya inahemuka reka ndabwira impamvu jewe nanabaye flexible kwemera ko dukorana
nta matsinga bafise bazi ivyo barimwo kandi bazi carico agaciro k'umuntu bakeneye rero iyo umuntu afise ivyo bintu Israel nje biranyorohera yuko twokorana nukuri kandi nabantu bari sérieux nabantu bitanga nabantu bari responsable bari discipliné man nantuze ya BHP yarafashe ya mbere mu gushigikira igiyungura baye nabo nibanshigikire BHP iyi banki yo ngaha urayizi ndayumva kabisa iri ngaha BHP aha nyene imbere yiwacu ndayumva iri ngaha iko vraiment ubundi umuntu atoshigikira karanga ninde aramuna mbwiye ngo nari kwiye kumuvuga ngo ndayumva uzimpamvu yarasigikiye naye muga kanisa jewe ndabikunda cyane kuko ni kenshi ibintu twabiririra tukavuga duti hazogera ryari yuko abantu basupporting abantu basimpano nibaza yuko harageze yuko n'ayandi makampani atangura gushigikira abantu basimpano kubera iyo umuntu akoze igiteramo bitwara uburyo bwinshi gose burya nivyo abantu batamenya bitwara umwanya munini ushobora no kubona yakubise play aronse ni miliyoni 60 ugasanga muri dépense hakoze nk'imiliyoni nka 70 ariko ivyo byose abantu ntibabimenya ni byiza yuko dushigikira abantu inahemuka ni tariki ya 30 hozagara tariki ya 30 kwezi k'umunani hari ya kuri Departement des Sports amateka arandikwa muzoze muri benshi ariko ni byiza yuko abantu bazogura amatike yakiri kare kugira ngo mube muri so yuko vyukuri show ni muzoyihomba nakubwiye surprise ya Land Afisha abarinzi babiri bazo performinga muri igiyungura bayi festival none niho bavuga no munsi oya biracari mu gakemanyi hazo performinga babiri babiri bakebeza kandi bakunzwe cyane bakebeza urumva kubera igiyungura bayi festival ni festival ya inahemuka association inahemuka bigitega bazomanuka association club culturel yibubanza bazomanuka Rumonge bazomanuka kugira performance Mutanga Sud bazokwerekana ibikorwa vyabo mukinanira mu Ngagara urumva bose bazohurira hamwe kuri mic ya MC ami pro de MC Juste Gaël hamwe na MC Machad DJ Israel DJ B na nundi mu DJ tuzobabwira ku munsi wejo ariko kandi hariho nitwo kwirengagiza gushimira BHB BBCI BCAB n'ayandi ma societe canke ama bank agiye kushigikira no gufata mu mugongo uno mugwi ndangakaranga inahemuka yes ku munsi wa gatanu binadukundiye bazozana kugira ngo batubwira amatike yamaze gutangura kugurishirizwa maze ibintu bigende neza ariko Israel Sibiru nyibutse yamazina y'ababa boss ninde nande nyibutsa oya reka hariyo Pacis iyo namufasha hariyo Papa Magali niyo Pacis umuntu w'abantu ujyanye n'umupapa vraiment umwana mwiza sana ebana shigikira ni mwahora umugira ati amipro yakura mu kici disure baranayimubwira ego vraiment uwundi ninde wavuze kafa wenda muzi Berti babika hamwe na Lezipo batanu na Lezipo voilà Lezipo batanu okay Lezipo mani barashigikira Lezipo arimwe abavieux barenze Israel rindira bativyiringira Israel rindira ndakwereka kantu ngire Israel c'est ça nagiye numva ba Max wo muri Berbe na ba Gisorazwa ari muri BCAB Gisa Steve kuva kera babonye post yanje ati uyu n'umuntu w'abantu nariko ndashimira Jean Claude yo muri Lezipo akora muri BCAB directeur des opérations ni akaririmbo kanezereza umuntu yitwa Berti babika Betagas zuragashirako
Berti kabisa Beta Gaz kanezereza umuntu yitwa Pacis Papa Magali ego kanezereza n'umuntu yitwa directeur des opérations yitwa Jean-Claude ego muri BCAP ego na lezipo muri rusange lezipo batanu cyangwa lezipo muri rusange ego lezipo muri rusange Israel Genda baramukije c'est ça Chuma voice oyashudayiguha nabaramukije Chuma video Uja FM yumvirizwa n'imvura nanje ndabaramukije vraiment abatama banje abatama amateka aba bantu baramukije gute ngo baramukije gute amaro y'Imana bane nabo kandi Imana ibandanye batuzigamira kubera ko nabantu badufata mu mugongo bakanadushigikira muramutse na Peter Nganje muta Peter Nganje we muramutse reka ndakubwira muramutse Peter Nganje hamwe na Stay Peter Nganje jende ndiri umubonano wiwe turi toto de nivyo tuganira ariko namutse umuntu yitwa Stay Peter no muramukije oya hari bitumva we erega bavuga ngo nahuza le meilleur pour la fin okay Nganji Peter ubundi we tuvuga amazina yawe abiri est-ce que ça va tu vas bien tu as dit ouais je vais très bien comment ça va je vais bien yes nuko yemeze rero ni Buja FM ni the number one soga station in our country mukanya turakira umutumire yamaze gushika ariko abariko baratwumviriza bari mu ntara ya Gitega ndabibutse yuko umugwi witwa Club abahizi basigiteramo gikomeye kizoba ku munsi w'Imana hariya kuri Alliance Française tuzaturi kumwe na Gusto aka Melanin Boy Hazario Kim Kiwi umukomedien yagaragaye no muri Kigingi Sama Hazario kandi n'uwitwa MC Ami Pro hama ku munsi w'Imana nyene muri Yakeza Hall i Bujumbura DJ Israel azari kumwe na DJ Asero azari kumwe na Chance Baby kuri karaoke amena Edouin le 22 ni kuri Africana Hall ya dimanche ni le 25 et le 25 Africana Hall abantu boje le 22 le 25 oya ni ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 aho tuzomererwa neza vraiment tuzopopola tuzotagata kabisa yes nuko mukanya turaje twakira umutumire yamaze gushika indirimbo yitwa ari hano ni indirimbo ya BK ni DJ Israel of course my name is Ami Pro the MC de la mafia Israel kumenga abahungu barafisuko baratuva mu baratuva impande unyasana D1 why uyu haguruka turabe kuri muremure nka D1 nta munayi bwayo kubwiye none uyu na Kiriko ninde muremure urazi ko nasanze D1 asumba uburebure Kiriko c'est vrai barabapimye turi kuri club ubuze D1 ndashaka no musore tumuha amashugwe yiwe kabisa amaze iminsi arakora ibintu byiza kandi bikomeye ngiye no kubivuga ku nshuro ya mbere nga uno mwaka urashaka kudahera D1 adakoze igiteramo ku mugabane wa Burayi kabisa kandi n'umusore ari reconnaissant sana ari na discipline gose yabwira Bface ati ku munsi wa mbere Israel ansanga muri Saint-Marc niga muri interna nimenyereza ibintu byo kwiga production kwa Clovis Agap Record ati namba abantu nimba ngeza ati abantu hazofa nibagiye muri carrière yanje DJ Israel hamwe na Clovis kabisa D1 bazi tuvuye ari mu ruziba bashe twerekeza ako aranshimira kuri the Burundian Ladies Agency ngene bitanze bagakora ubundi Steve Gateretse sinanzi ko ari muri administration pompo uramaze kwizera umuntu gushikaho baguha umuryango amatike control ikaciba mu nyuma ati mwakoresheje ubutabo bunga urumva iyo confiance ngene ibirenze no ari ku matike byose bari bajya bigeme biwanje Burundian Ladies protocol urumva iyo confiance vraiment abafitiye umuntu ubundi bari bavuze ati nukuri aba bantu n'abantu bitanga n'abantu bari responsable bari honnête ubundi ni vyiza yuko contrôle vraiment burya twavuye aya ma 2 heures dimat yego
niho control yahera none mutama kugira turungike none mutama kutanguriye n'agakoko we none twarakubonye kasha ariko ndahari none warahejeje nakwikiye mu itama reka nagusubiriremo Israel nagusubiriyemo izuba ryaka ndaramukije umuntu yitwa Berti Betagaz ndaramukije umuntu yitwa Aster ndaramukije umuntu yitwa Pacis ndaramukije n'umuntu yitwa Jean Claude BCAP directeur des opérations arundi wibagiye les ipo batanu ari uwundi Peter Nganje ubundi Peter Peter ndamuherezako Peter Nganje ngo mwibagira sindamwibagira none ga Israel iyo ugiye mu gitera mugahura n'umuntu yitwa Peter Nganje akakubwira ati ni wewe mukicarana mugasangira umuntu nk'uyo mamaze kuramukanya nibi kumwibagi jewe vraiment n'abantu umbwiye abantu indwi mu bantu indwi ndabasemwo ziri urazi ko n'ubutumwa bwamaze kubashikira mu bantu indwi ndabasemwo Aster we bwamaze kumushikira umva abantu babumviriza buja tumutamwo nimero 69 izikurikirana je ntazonzi witwara kazi yamaze gushikana ubutumwa yavuze gute ubundi arakaza hamwe na Jacques n'abantu baba ari update ibintu byose biberana mu Burundi amakuru agezweho ushaka kuba update ujana na arakaza hamwe na Jacques uco arakaza havugwa amakibujumbura yego frère cyangwa Jacques Jacques utama Jacques ndamukunda sana ndamukumbuye ubutumwa bwashitse kera mabando nkapere ku mugoroba ati uriye dusangi ebana cyagusukamwo akantu kitwa umushishito cyangwa ururimi ururimi kwe aga brochette poisson tugiye kwakira nivyo biba bihari ubundi hari muri Cannibal tugiye kwakira soulmate ni soulmate soulmate mwase uzungene bita Madrid mu Kirundi ubusage ubusage ubwico si kinyarwanda oya ubusage iyo umuntu yambaye neza bavuga ko yambaye gute aberewe yambara abantu tana mahoro soulmate karibu sana muri Hit Connection karibu sana muri Buja FM karibu sana muri the number one soga station in our country. Merci beaucoup. Gerageza wegera micro papa. D12. Mezeneza? Bizisawa kabisa. Papa egera micro reka kwitinya. Rero twebwe dutinya ugitangura. Yewe cyo yigumiza uko nyene nta kumva. Gerageza wegere micro. Ego. Reka tuwe tumunyuzure Israel. Yo soulmate uitwa soulmate yani twese yene turi babiri wewe witwa gute je nitwa Maker makeup Maker gisigura Maker n'umuntu akora ikintu papa egera micro yes Maker n'umuntu akora ikintu nyene reka gato bagukorera ka micro amace tugaruka ndabona wagize ubwoba Maker and Molly take a record tell me what can I do baby ugongo kunda sisi chono gira tell me what can I do baby
soulmate ni kuvuga soulmate wawe ntushobora kuburana. Soulmate ni iki? Soulmate Ku bantu batabitahura, ku bantu mutize hamwe, ku bantu mutajanye muri Espagne kwiga. donc nka soulmate wawe ni nk'umukunzi wawe. Nane uyo mutipe n'umukunzi wawe? Oya si umukunzi wanje kompe. Mugasi ko urabyanse ko atari umukunzi. Soulmate wawe arashobora kuba ari umuhungu muga akaba ari soulmate wawe. Si ngombwa bari umukobwa cyangwa si ngombwa mube muhuje igitsina. Ego. Umwe bari ashobora kuba ari sex masculin undi sex féminin gutyo. Ego. Ariko meze neza. It's fresh. Ubahe Charama. Charama hava batamvyi benshi. Batangiye arabatamvyi mu nyuma baba abaririmbi. Siko yemeze. Nani ko watanguye? Oya. Je nari umuririmbyi ko nyene. Ese kaduhe ikaze na mugenzi wawe. Umeze neza? Ego Jenny Safi. Akazina? Steve Marley. Steve Marley. Ego. Steve ni sawa. Sawa kabisa. Nawe bamucarama? Jenny Mungagara muri Nef. Ego. Mungagara na Carama mwahuye gute? twarakuranye mu isite. Ama umwe biba ngombwa yuko yimuka inyuma y'imyaka miremire tutabonana mu isite he muri Nef. Twasubiye guhuzwa n'umuziki ari duhujije cha tubona ko toca twihitanye ni soulmate. Kubera iki mwabonye ko mwotanguza umugwi ya kuko je mu bisanzwe nararirimba okay aca arandondera avuga ati vraiment turakwiye ubucuti bwacu ni buherere hahandi nyene kugira ngo tubugire bubandanye buba bukomere cyane ifo tugure groupe yiwacu ya 2021 urugendo ruratanguye. Ego 2021 groupe biratanguye. Turi muri 2024 shaka kumenya nizihe challenge mwagiye muracamwo ariko nibihe bintu mwaciyemwo nubu bibereka yuko vy'ukuri ivyo mwaciyemwo nivyo vyinshi gusumba ibiri imbere. Ya ivyinshi twaciyemwo bivanye kubura uburyo hari gihe ukenera uburyo bwo kuja muri studio ugasanga cogiye ko uyari umunyeshuri nanje nyira umunyeshuri byaratugora cyane twaripfuza kubona kuja muri studio nk'abandi bose baririmbyi twaripfuza no kuza mu biganiro mba ni handi nyene ugumana indoto zo kuzoshika ahantu kana kuvuga ati je nzopambana mpaka ndabishitseko. Yego nibikimaze gukora gushika inosa gushika no munsi muri 2024 donc urugendo rwo kuva muri 2021 gushika inosa n'ivyahe bikorwa maze gukora hama kubera iki hari abantu benshi bo batabazi muri iyo myaka itatu vyari vyagenze gute? Ya baza ko twabanje kwiga neza umuziki kubera ko nshobora kuja mu kintu utakizi twihaye ikiringo cyo kwiga umwaka n'igice. Umwaka uheze cha turavuga ati reka tuje muri studio tujya kwa Master Music kwa Master Hand yo twakoze indirimbo ya mbere yitwa Jealous. Yego amari yindi twayikoze mu mwaka nyine uheze. Iyi mutuzani uwo mwaka nyine uwo iyi Monica Malaika. Ego yes. Aha okay ariko kurundi ruhandi ya mbere kwiki mutayigiriye media tour cyangwa promotion nibaza ko nta buryo twari dufise bukwiye. Sibye ko nyene usanga biba bigoye udafise umuntu agushikira. Ubu ninda ariko arabafasha ninda akora bashigikira mu vyerekeye uburyo twenyene turigerageza nyene tugapambana buke tukifasha nyene buke muri duke dushoboye. Metu ni habura n'abantu bakeye ushobora kubiganira ukababarira impano yawe akagerageza ukumva akakubona ayo make arayaguha bike bishoboka baradusupportinga bamwe ya ni kweri kufisa impano. Okay je novuga yuko ari ibintu nanje navutse mfise ibintu nisanzemwo guhera kuri sogokuru yavuze inanga me papa wanje ari umuririmbyi wa kera mu mugwi witwa Old Brothers. Abenshi barawuzi nga mu gisagara. Yitwa gute? Pierre. Yari indirimbi ya abo bararirimbye barundi ego barundi kazi ya ivuga gute iyo ndirimbo? Barundi kazi Barundi kazi namwe gwaruka ya acariho
yes aracariho ego muri ico gihe imigwi novuga yuko bari bahanganya ari Centre Jeune kuko bakora music live. Centre Jeune iba ya mbere bo baba bakabiri bataba yabambere baba kabiri uko nyene ya nanje ngura ndabikunda nsanga navyisanzemo nyene. Ubundi wize hewe Jewe lycée municipal Cibitoki. Lycée municipal warahejeje? Oya sigaje umwaka umwe ugiye muri terminal. Hama Meka jewe narahejeje wahereje nahereje mu Kayanza ku ishuri ryitwa kandi uri n'umunyakayanza nyene? oya Kwa papa badiwa niyavuka papa niyavuka metu niyo nide wiziki scientifique uri forum mu byaruro ego 6x4 24 urakaze none vieux aragusapotinga nta ma challenge home bakubwira ati banza upowesha ibintu byo kuririmba bishobora gutuma uheba ishuri? ya izo challenge ndahura nazo uvye aragerageza kumbwira ati banza wige wewe urabona nanje kuko novuga ko ubu vye nakiririmba me nikibuze yuko ari muhira guma ari ku gitari aguma avuza aguma ari mu kazi metu arambwira ati banza wige kandi vraiment sinovuga ko ancinege arambwira ati jewe urabona hari ico nakuyemwe mu muziki uhebe metu agacanyizeza ati umuziki wacu wa kera sico kimwe n'ubu ubu muziki uri kuratera imbere sico kimwe natwe twakora umuziki ugasanga nta kintu nabo twakoreye ugasanga bako baratuzuruma amahera twakoreye. Yes hari amafaranga amaze gukura mu muziki kuva mutangura amafaranga shano vuga yuko ata amafaranga turakura mu muziki yego ni ubure murabikora murabona ko ho hazoza gute? turafise ikizere ko yakona Fizo ntiyavutse ari Fizo ari byo yakoze byatumye tumumenya nibaza ko natwe mu gihe tugihumeka turacyabise byinshi byo gukora. Ni gute none abantu bariko baratwumviriza bamenya ko ufise impano ushaka tugirira akantu ga Marley ego nakibaza kumve sirema iyo mpano atari imwe byo kurondeza? Sinoreka kuvuga ko nagukunze warayinaragukunze sinoreka kuvuga ko nagushase warayinaragushase ni wewe mkobwa nzi imico yawe but I don't understand ukuntu wagiye uhinduka uramvanga n'abajama banje bakabibona kandi ataco nakora kugira nkwemeze sinzi ico nokora kugira nkwemeze Why give me pen of love, oh, love, oh, yeah, yeah. Why give me pen of love, oh, love, oh, yeah, yeah. Why give me pen of love, oh. I need medicine, 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 yeah, yeah, yeah. I need medicine, medicine, medicine. If you cool of your semandi happy, I try my best to show like nobody, but you still treat me like somebody, yeah, yeah. But confess my block, oh yeah, yeah, yeah. Don't confess my block, my block, oh yeah, 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 yeah. Ami sa abajama barakazi abajama barabizi vraiment Messi sana Rakoze batugirira kandi kantu twumva kan Tell me what can I do baby Ogongo kunda sinzi chono gira Tell me what can I do baby Jewicho nifuza niko tubana Nacho mfise nguha simfise mani Arikuruku ndarufise Simfise Ferrari Chanye Bugatti But I have it you love for Baby you know that I love you Yeah You know that I love you yeah Baby you know that I need you Yeah You know that I need you, gay. Baby, you my lighter. I see the lighter.
umurika nka sunshine nkukunda vya danger my baby kwaje umutima uravyina oh baby you malaika I see the lighter umurika nka sunshine. Umva uririmba nkande jewe ya abenshi bakunda kumbwira ko ndirimba December Victor inde Victor na ba December na ago mupeti yitwa G Flox nakanumva ka December karimo nakumva kabisa usanze mu bisanze umuntu nahora yiyumva abantu urusura mu ndirimbo z'abandi. Okay, akenshi nkunze gusubira mu ndirimbo z'aba Nigeria. Yes. Iyi nzashobora kuririmba. Nta kibazo. Abana simpano bakwiye gusigikirwa. Bensi muri ko muratwumviriza. Reka twumvirize indirimbo yabo, ni indirimbo bise Malaika, hama turaza kugura umurongo wa ko musimpano. Abantu yumvise ko mushoboye ariko murasabika abantu bariko barabumviriza kugira ngo mubandanye mukora. Ya abantu bariko baratumviriza mwese support zanyu zirakenewe kuko ari ukuntu umuntu umubwiye support yumva ko support ari amahera naho support ikintu cyose utanga kigufise ni support kugira ngo umugwi wacu soulmate hit ushike kure no kuja kuri YouTube karaba songe yacu ukagira sabone na partage niyo ni support wa waduhaye kabisa. Muradusabika natwe nk'abamenyesha makuru. Ya nk'abamenyesha makuru natwe namwe turabasaba yuko mwo dushigikira support zanyu namwe ziba zikenewe cyane kabisa. Ego ariko muraronka amahera yo gukora indirimbo za audio. Ya audio sha novuga yuko ari kwipigu audio muyikorera ngahe? Okay, tuba twinize ariyo audio muyikorera ngahe? Biravana na studio kuko inkomo iteka twakoreye kuri 100,000 muga iya mbere Jalaus twakoreye kuri 150,000. Ya none nta muntu warakara twumviriza iyo 150,000 yatanga Israel. Munareka twumviriza ashobora gutanga iyo 150,000 abantu bakikorera indi audio ibintu bikagenda neza kandi cyane. Hari undi munyanye ku murongo wa telefone. Allo ye turashima Imana papa. Barakaze cyane. Allo tayari yamaze kuva ku murongo wa telefone. Nimba uri kuratwumviriza, nimba wakunze impano yabo, nimba wumva wo bashigikira, urashobora kugira icyo uterere kugira ngo no mu gushobore gutera imbere. 150,000 samahera menshi, 150,000 n'amahera ushobora gutanga maze ibikorwa vya bano bana bigashobora kubandanya bishika kure kandi cyane. Hari undi munyanye ku murongo wa telefone. Mwiriwe yani. Umeze gute papa? Ni more. Umeze neza? Rashid. Tuganira nande? Frank Mugoro. Frank. Turi kumwe na Maka. Hamwe na Marley. Kanda makuru. Ama barafite impano. Ego. Ama ubu babakeneye baronka bose. Sa? Hari no ndabakeneye no baronka bose. Ubakeneye. Barashize cyane nkaka. Nibaza. Bashobora gushyigikira. Reka babikubwira. Utange nimero. 60 661 226. Ni nayo limikash reka basubiremo. 60 661 226. 661 226 62. Ni nayo limikash ariko niyo barungika wibuke mugenzi wawe. Ndamwibuka kumwe. Mbere ko turangiza n'ikihe kintu mwobwira abantu bariko barabumviriza. Turabakunda cyane cyane natwe twakuze twumviriza Buja FM. Twara abafana banyu. Ibaza ko abantu benshi baba bariko barumviriza Buja FM uko mutaheza ngo mubimenye. Asante sana kabisa. Natwe twakuze tubafana. Urafise tara namwebwe kabisa. Zirakoze cyane ariko tuzobashigikira anytime musigikogwa ni mukizane, anytime musikintu mwifuza ko tubavugira ni mukizane maze natwe duheze tukibwira abantu bariko baratwumviriza. Si sawa? Yego. Anytime kabisa ni mwitinye. Buja FM ni home, Buja FM ni family. Ejo duhuye mwibarabara muturamutse, mwabonye ama concert mukavuga muti turashaka
performinga muri zino concert turashaka natwe kubasabira Israel no mu DJ ashaka kuvuza indirimbo zanyu ibintu bikaca bigenda neza si sawa big time kabisa Israel nta kintu babwira Imana ibahezagire amen 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 murashoboye kabisa thanks sana abajama ko yene mushika mahoro ego merci sana yes nukwemeze mukanya turaza kubandanya n'ibindi twabateguriye ariko reka tubanze twumvirize gato indirimbo y'uwitwa Jif ni umuririmbyi asanzwe abarizwa hariya mu gihugu c'Ubufaransa no muri ndyo simpano idasanzwe turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 20 ukwezi k'umunani reka twumvirize ino